Mu kigo cuno munsi ngiye kukwereka ingene ushobora kwisobanurira ibintu vyose biri mu rurimi udatahura mukaganira n'umuntu akoresha audio kuri WhatsApp ukamutahura kandi atavyo waruzi ico kirimi utacize sawa ukisobanura nk'indirimbo wumvise Chris Brown yasohoye wumvise barya ba Nigeria basohoye umuziki utarinda kubaza mugenzi wawe ngo we numvise urazi icongereza ngo sobanura kano karimbo kariko karavuga ibiki okay nanone ugashobora kwisobanurira utu video ubona kuri YouTube n'uduki tutorial example nk'ubu ugasanga ufite nk'aka video nk'aka let me show you guys ndabereke aka naka video sorry nikariko karabasha kubona gusa ndabereke nko kuri YouTube ndiko ndaraba tutorial yuyu. In this video, I'll show you how to upload your videos the right way so the YouTube algorithm pushes your content to the right audience and also utuntu nk'utu ukatwisobanurira utarinze gusaba umuntu ngo agusobanurire nimba warize nimba utagira amahirwe yo kwiga ukagumana naco ushikimira video uraza kuba ushoboye kwisobanurira ururimi ugwari rwo rwose wikoresheje telefone yawe okay hano turafise audio y'icongereza umuntu aturungikiye turaza kuyumviriza. Hello everybody. In this video, I'm going to show you how you can upload your video and get more views. Yes, nuko none no kwisobanurira ibi bintu byose nkagana n'umuntu tudahuje ururimi tugakoresha audio kandi atavyonzi. Okay. Ikintu cyambere biraza kugusaba kuja ngaha muri application yawe ya Chrome. Winjire nk'uko muri application ya Chrome. Hanyuma Chrome wowe uza gusanga bimeze nk'uko utangure bushasha. Hanyuma kinda gusaba uraza kuza hano muri recherche hano turondera ibintu uca wandike ijambo rino jambo ngiye kwandika muze kuraba neza ni jambo bivuga ngo transcribe me gifatanye hanyuma ukacumana kano hepfo gato cubonyeza kugira ngo turirondere reka tuyikure muri desktop site kugira ngo yafishe neza niho muza kubibona transcribe me. Alright. Okay, ijambo transcribe me rimaze kuza ucumanuka hano hepfo aha hepfo nyene aha kuri aka kantu cyo dusha kuri no website iyi sinzi ko muribona murabona ko haje ibijambo byinshi uza guca muri no website ifite akalogo k'ubururu kerekana audio okay ubu n'uburyo dushaka kwisobanurira nk'indirimbo y'umustar indirimbo y'umuntu ata muntu tunza kwinginga ngo dusobanurire. Alright, nabi basezeranije abantu bakoze subscribe kuri channel ya YouTube niho nangira video nyinshi ziba zigiye zitandukanye muze kuraba muri description y'ino video tugira na channel ya WhatsApp kuri channel ya WhatsApp naho link zose ibyuga byose buri mwanya tuguma turongikayo umuntu akigira ubumenyi bugiye butandukanye. Okay, ura scrolling rero down ni pole ukuntu kugira ngo iki gikurura reka tugikuremo scrolling down kugira ngo ntihagire ikintu kiducika ugenda amano pole uko ndabikwereka ntihagire ikintu kiducika. Yes, ugeze ngaha urabona ahantu handitse WhatsApp ukabona n'ahantu handitse Telegram. Twebwe tugiye kwikoreshereza WhatsApp. Ucuza ngaha kuri WhatsApp nyene nk'uko ucu cyane baragusaba kwemera amategeko yabo ucu kwita ati amategeko yanyu ndayemeye nyamuneka amategeko yanyu ndayemeye hanyuma kacukaruka cyane kuri no jambo rya WhatsApp nkuko hanyuma murabona neza yuko bica byugurukira muri WhatsApp uraza kuza hano muri WhatsApp wakwita nk'akajambo ati hello yes wabwiye ati hello hano bacaturungikira nabo aka message bacaturungika aka message kingene bikogwa hello how can I assist you today cengira ruturu gato hanyuma maze kora hotel nchanza kuri no jambo transcribe nkafyona nkagumizako nchanduga hano hejuru aha mabona kano kaboro aka mwese muze kwagira cangira nkuko hanyuma cengira always cengira okay ibi biraza kumfasha iki ibi biza kumfasha yuko buri gihe uko ngiye kuri WhatsApp akajambo nzogashikira binyoroheye. Alright, donc akajambo mbashatse nitwagara n'abantu sinzosange byamanutse ngo ndakibure. Yes, igihe cyose urabona nje na tuzatwagane n'abantu hazi ko iyo muganene n'umuntu discussion icitebira bitera bimanuka cyo nzo kwama ndagishikirako. Alright, hanyuma rero ni garukira muri ya WhatsApp yanje cyo ndajya jambo transcribe me. Okay, hanyuma nshefata rero audio nka audio umuntu amaye
hanyuma cenda yiha ari urabona ngaha uratacinga file ufise nka audio y'umuziki ari nka yandirimbo uraza ngaha ukayirungikira unfortunately jewe nta audio y'umuziki mfise tugaca dufata ya audio turabe ya audio iyi imwe y'icongereza iyi YouTuber, especially the new YouTubers, are making the mistake to upload their videos directly. iyo audio murumva ko ari y'icongereza tugaca tuzaca tuyisharinga their channels because they upload and give their content to the not tuza hano kuri transcribe tuyikubita kuri I'm gonna show transcribe you how you can amend this issue so that can hit 1,000,000 views. murabona neza yuko hano iriko irayi okay guys murabona bimwe biri muri audio neza. Hello everybody, in this video I'm going to show you how you can upload your video and get more views. Most of YouTubers, especially the new YouTubers, are making the mistake to upload their videos direct as public, and this is a big issue for their channels because they give their content to not real audience. So in today's video I'm gonna show you how you can amend this issue so that can get 1,000,000 sure. Guys, mnaona neza yuko ya audio irayiduhinduriye amajambo, sivyo? Nubwo yaba ari indirimbo y'umusitare ngaha nkira kuyirungika ikima amajambo yayo. Nca nkora iki none? Ni gute no canda bisobanukirwa mu Kirundi ko maze kuronka text. Canza nkafyonda kuri ya majambo nkagumizako, okay? Canshonda hariya kutuburungu dutatu ino hejuru, kacashonda hano handitse copy. Maze gushonda hano handitse copy, nca nigarukira ngaha. Imbere ko tubandanye nenda ko nyine ubibona mu Kirundi, reka ndagusaba banze kubite subscribe hano hejuru nyine kuri no jambo ryagahama, uruno jambo rwa subscribe ewana kugira ngo video zose nzokamashira kuri channel uzokamuzibonera igihe. Yes, hanyuma ico cankora ubanze umpere like ino video, canza hano muri Play Store. Hamanja muri Play Store ncanza kuronda kano ka application bita ChatGPT. Abantu benshi bamaze no kuba bayitahura ChatGPT, maze no kuyigishaho byinshi. Wewe ucuza hano uyitresharge ChatGPT. Jewe murabona isanzwe install. Jewe canca nkora ncanza kubera isanzwe install uraza ko install nyimba utayifise ncanza muri ChatGPT ncangira nkoko. Ncinda yinjiramo. All right. Ndaza kuyibwira nti nshirira aya majambo mu Kirundi. Mwabonye ko na copy ya majambo mu Kirundi. Nyimura umunyarwanda uraza kuvuga ati nshirira amajambo mu Kinyarwanda. If you are a Tanzanian, you gonna say translate this word into Kiswahili. Nyimura umukongomani uraza kuvuga uti veuillez mettre ces mots en français, OK? Tu vois, abakongomani muvuga igifaransa muvuga n'igiswahili kirakunda, OK? Sasa ushushiramo agatre nkuko hamukacuza na amajambo ukagira uko. Babana canke ugafyonda ukagumizako, sinzi ko mwabibonye ugafyonda ukagumizako, ugafyonda ukagumizako, urabona ufyonda ukagumizako nkuko ucubona ijambo pasta. All right. Cangira rero jewe okay, canda karungika haje. Akaturindira no majambo leta abiko yadushirira mu Kirundi nkuko twayasavye. Yes. Muraho mwese, muri iyi video ngiye kubereka ukuntu mushobora gushira video yanyu mukaronka ama views menshi. Abenshi mu bakora YouTube cyane abashasha bakora ikosa ryo gushira ama video yabo kuri public ako kanya. Ico ni ikosa rikomeye kuri channel zabo. Murabona yuko ya majambo ihise iyashira mu Kirundi neza, urabona yuko turiko turatahurana. So guys, ndabibutsa yuko ku muntu yifuza kugura konte ya 1xbet iri professionnel ishobora gutuma ujya ugatsindira za miliyoni, koresha code promo sakabaganwa mu ndome nkuru, kuko iyo ukoresheje code promo sakabaganwa akarusho kahari nuko niyo ugize ikibazo ca 1xbet jewe nk'umutekinisiye ndakigukurikiranira. Guys, nta muntu numwe yakoresheje code promo sakabaganwa aligiragira ikibazo. Niyo wibagiye password ncanza na video yinge ntushobora kwibuka password. All right, rero mushishikare kudushigikira. Thank you for watching this interesting video. Vuba ndabereka ingene naho wifuza kucurungika audio kuri YouTube bakoze subscribe mucamone cyo. Urabona ubu ni mu gihe umuntu akurungikiye audio ugomba kwisobanurira indirimbo ibintu nkuko. Kandi ndabibutsa ko nkiyi ari content ndabahaye. Babandi mwifuza gusobanura indirimbo mukaza murashaka ku channel yanyu, ku page yanyu ya Facebook, urabona ko ushobora gutangura ubu ngubu kwisobanurira imiziki ukaza bishira ku mbuga ugakurikirana nawe ukaronka visibility. Thank you for watching this interesting video. It was Eric, admin of New Life Studio Bugenyuzi. I remind you that we provide the camera in different events like marriage,
birthdays and others. Please book your camera. I'm here to upload you. I'm here to present you a new video.